Inama igira 21 y'abahuzabikorwa b'ibihugu bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga binini CRGL mu mfunyafunyo yaratunganijwe i Bujumbura mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku wa 19 Ruhuma umwaka wa 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri CRGL yarakiriye neza abahuzabikorwa b'ibihugu bigize uwo muryango, yongera ashimira leta y'u Burundi. Yavuze ko intumbero nyamukuru yari kwisuzuma no kurabira hamwe ivyo bamaze kurangura naho bageze mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu bihugu bigize uwo muryango. Ku bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano, yasavye ibihugu bigize uyo muryango gukorera hamwe mu gushira mu ngiro amasezerano ajanye n'amahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini. Umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu Burundi, Sofoni Nitunga, yamenyesheje ko Uburundi bushigikiye cyane intumbero ya CRGL nishigwa mu ngiro y'ingingo zafashwe n'inama y'abashikiranganje bo mu karere. Yavuze ko ukwitabira iyo nama kw'ibihugu bigize iyo muryango vyerekana umwete n'ishaka bafise. Yahamagariye ivyo bihugu rero kubandanya gukorana neza, gutunganya neza ivy'ubutunzi no gukomeza intwaro ibereye. Sofoni Nitunga yamenyesheje kandi ko Uburundi bwiyemeje gushigikira amahoro n'umutekano mu karere, vyongeye iterambere rya CRGL rifatiye ku gukorera hamwe kw'ibihugu byose bigize uwo muryango. Iyo nama ikaba yari yitabiriwe n'abaserukira ibihugu bigize uwo muryango ari vyo Angola, Uburundi, Republika ya Centrafrique, Republika ya Congo, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Sudani, Uganda, Tanzania na Zambia.